kuva itariki 16 z'ukwa gatatu iteko riko rirakora ukajanga ukita abantu abasazi je me I don't care mugabo ngashobora kuba wundi musazi muri bagiye basazi turi kumwe acagenda mu gipolisi yego mu gipolisi agenda twayizingingi ziyene kunyene yako yarantutse biragize ukuntu kuno ndagwete icaha kigufi igihano gitoya ni imyaka 5 n'amande miliyoni 10 kandi Gasimbizi yavuze ngo apa yo kumuvuga ko ari umusazi yavuze ngo nta nibiho azosubira donc nta biho azosubira kumwinjira namwo sigura ngo nta biho nimwe azosubira kumwinjira ubya ni giki umuza kunjira mu yatwara iki nta n'umuhungu numwe aramwikoze rimwe sinzi ngene byagenze namba bamufashe ku nguvu yarigeze gutwara inda ija mu matrompe nije namutabaye ico gihe kugira nibi yavyibagisha no sinzi ara ne kugiye bamwikoze no kudashima canke yavyibagisha no kudashima canke yavyibagisha uyu iyo umuntu je vraiment ndeze kubeje je maze kumufasha inshuro nyinshi ya mukobwa none yavyibagisha no kudashima none wabijemo gute hari abantu rero nyuma ndabwira ati agabanye kuja mu mariske ntazabona yuko abantu binumiye cyane atari ko bafise ibyo bavuga kugira nyene twisabasazi niko nyene nawe yagiye kwita abantu yinjiye muri privé yagiye kuza hatariho bo rero nibavyihanganira bagenda mu gipolisi yamaze imisi tanara mu gipolisi muri Enapo twirirwayo lundi mardi mercredi jeudi vendredi n'amafoto hari ukuntu yavuze hari Twitter iraho yigeze hari kwa space aranyi ahubwo yavuze ngo mwe muvugira kuri Facebook gusa ngo niho hantu honyene mufise muvugira ngo kuri Facebook none Facebook abadukena sabana ngo handi hantu mufise muvugira ashaka tuvugire andi ko ndavuga ari kuri Facebook Kazwa TV reka tubaye ikaze ni kuri Kazwa TV tubashimira mwebwe mwese mudukurikirana mwaba hano muri hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mwaba muri no hanze yacu muri rusange muri diaspora abashobora kumva ikirundi turabwiye tuti big up sana turabashimira cyane ariko ivyo uri kurakora byose tukubwire ngo don't give up ushobora kuba uri kurakora ugacika intege ariko muri byose nta mpamvu yo gucika intege kuko aho uri no munsi se wari ejo hahise kandi naho uzobura ejo haza si uri no munsi bisaba gukora cyane ukizera hamundi bikagenda neza kuri micro muri kumwe na Mignone nkuru nziza wowe utaragira subscribe n'umwanya mwiza kugira ngo uyikore n'imbigana cyagufashije ugisharinge uge bagenzi bawe kugira ngo ibintu byose bigende neza yes iyo ndi ngaha rero simba nije nyene bari kumwe n'umutumire kandi rero umutumire uno munsi naje uganje numva nteye ubwoba bamwita Simbizi wa Semavumba ndaguteye ubwoba gute ndaguteye ubwoba gute iyo rukiyo nyina nteye n'ubwoba yeah ukindaba baza kubibona ko utari kurandaba neza wapi cyana mu nteye ubwoba kwe yego reka mbe ndiremesha ntaje Simbizi wa Semavumba karibu cyane asante sana gusubira kuntumira ngaho be uyundi witwa Simbizi wa Semavumba wewe ugiye twayirukana sinakubwiye ngene nitwa oya ntabimbwiye mu kiganiro yabikubwiye mu kiganiro hari abakeneye kucumva mu kiganiro abatumire bacu abadonka baza kudukurikira abakunzi bakazwa TV umviriza kiganiro twakoranye n'ubu ntimuragiposta none ufite ikibazo maybe iyo mwari mwamaze kugishirako peut-être ntare usanga atavyo yuka ko daherutse ukiraho ega Simbizi nyine ko ntitwa Simbizi wa Semavumba ndavyibuka ke twavuze mu kiganiro Simbizi ijanye ma twavuze mu kiganiro wogira unkwegera ko dukunda guhurira handi hantu we Simbizi wa Semavumba ni sokuru na sokuru ntabivugiye genre maze kucishura kenshi gashoboka ega Simbizi hari umuntu akubonye no munsi kuri Kazwa hama gashaka kumenya iki kuri jewe kandi akavuga ati Simbizi wa Semavumba waye none ko twese tubona kuri page yawe handitse ko Simbizi wa Semavumba ya Simbizi wa Semavumba ni Simbizi ni sokuru Semavumba ni sokuru eka hama Simbizi ni wewe nyene kandi je ndimaniragaho yes cyangwa uri kurambaza ugiro nk'ibyo uza kwandika kuri convocation abantu kugira ngo nze kwandika kuri convocation kabisa wowe uno munsi nyene aho n'abava ngaha amahoro n'Imana uzage uza kwandika kuri mandada mene abantu muri minsi twarabaye nabi ashaka kubona gusa umuntu ukora guma yivyibuhira akabona ibisekuru n'ibisekuruza byose anyway wanavyibushega sinzi kubibona muri sinkora ivyunguka no konda gute kuvuta ngo ukora ivyunguka waciye uvyibuha
yana kuva nangura gukora ivyunka kweri nta burofa reka kanakicanga mutse none gaje yabunda tangana badakora ivyunka ngene babayeho nabi nabura byunka genre bon nkaje mfise ama dépenses menshi ama dépenses menshi mfise abana nivyo birimo none ndakubigira ko ivyo bintu twayitura ndakubwira ama dépenses fils mfise abana fata en charge abana fata en charge bari en charge ku mutwe wanje mfise imodoka biri ku mutwe wanje tegeza kugura ibitoro entretien n'ibiki nkomeje kugura ipine ubunyene tuvuga ndaguze 180,000 ipine gusa ipine iri abafise abantu bazavuga ati ngujya modoka ngo ya Simbizi ngo ibihumbi jana ngo nimbabura ipine iri rimwe 180,000 ari rya pine gusa shibaza ari amapine ane nangahe amapinane abizi biharuro batwandika muri commentaire umva meze kugura ipine y'agapine kambe kari gasa nakagomba je sinindira ko ipine ngo ritoboka ngo rihere mbonye gusa ipine ritanguye kuzana ibintu bidashoboka ibintu nyene by'ikinyamusaga nagira uhindura imodoka Simbizi imodoka ndayihindura iki kandi kombe kandi ngeza nkeneye kuca umva cyabibaza genre igitoro iriti rimwe ni 4550 iriti 10 ni 45,000 45,500 ayo n'amahoro dépense gusa igitoro 10 uravyo iritiro 200 ibihumbi 91 urumva ayo mahera aho rero usanga rero nk'izo 20 litres ndazikoresheje nko mu minsi 3 ayo n'ama dépenses negeza kugira mu minsi 3 kajya ari ejo naguze igitoro cya 50 ejo naguze cyaka 40 kandi cyose gisa n'igomba gihere mu minsi bigasanga 90,000 aho gusa muri déplacement sinshize ko rero kuri hinzu gufungura n'abana bose kwisororera cyabibaza rero usanga ari umuntu wo ku kwezi ufise ama dépenses hamwe gashumbira yuko no baho nakora ivyungu bino ibyo na sense bya bifise pre kona ngo nagiye ahantu ngo konyera ngo bantumiye kwa ahantu ngurumba ngo Simbizi ngo muri conférence de presse ngo inoti zikwiye kweri ntakwe reka donc utanga kuvyiba utanga gukora ivyunguka ego banange gukora ivyunga na shemvyibo kandi n'ubu nta mugambi mfise wo konda ko hamwe turi nguru kuri avyibuha namwe ati okay nta n'umugambi mfise wo gukora ivyunguka hamwe mvuze ntabigabura abona kivuze ubona ibintu bikoze wewe nyene because muri casual TV hamwe ibintu hamwe nabigabura abona kivuga umengo ni kiguzayije urutama rugarukira nga donc naho ushaka kugera bikonda biguma byunguka hamwe iminwa yaramaze kuremera ku buryo n'igihugu yarisohoke wewe naho ushaka amaso hamwe yaranyitse hamwe je nkeneye nzokwemeza abantu ko nta sport ndiko ndakora kubera igasimbizi uzokubesha nta n'umugambi wa nkeneye kuvyibuha mu kajagari ku buryo bazo kandi ufise abanzi benshi n'abasi ingwane bazogutegera bagukubite wowe ni kwani bazontegera bankuye ndabagonge cyo mpamvu reka ndabagonge usanze bafite isumba ubushobozi ryawe mburugiri yanje ni yakera yese kuba burende nayo handira imidugi iri mu midugi ikomeye oya ivyo urumva abansi d'abord ndazi neza for real ino industry yacu ino industry ndabivuge nga kuri kazwa mugabe abandi bariko biyumvira ibyiterambere bo biyumvira amateknike mashasha yo guhamashana abantu namba baramaze kubakagura ati urumva rero umuntu aramaze kumenya ishano mu kuritanga yo muhise kuri tab bare gushira ku nyama hama abantu bamaze kuyikagura ubinyama mujya magenda kwirabera mu gikoni bati baje ko bamaze gukagura abatanzi b'amashano abandi mugihe bariko bariyumvira ingene umva kandi rero atanze dufate nkaje yo nkuko ndazi ko abantu benshi amaze kumpigira kenshi bamishano bamishumu ya mama ishano nuko bagoma yene kunyishanye bibaze umuntu aguhishano ngo bakeneye kubaho oya reka no kugenda nafu yagenda andazi neza hari abantu ngaba bakeneye kumva ati Simbizi kucumengo none mfuye uco wungukiki reka ntegezwa gupfa ko naravutse umaze kuvuka igikurikira ni gupfa nta yindi suite tout simplement hari abantu babazwa niko Jean umaze gutahura mission ufise kwisi ko burya
buri muntu wese ku isi ngara afise mission y'amariko kuko uzomenya neza ko ufise mission iyo ubonye uri mu kintu ico kintu ukabona nta nyungu yahatarugikuramo mugabo ukabura ingene ukivamo je nkanje nk'ibintu by'imiziki imana narabihevye kera just for famille mvukamwe n'umuziki nta naho bihwaniye je nivukira muri famille y'ababureaucrate abantu bo mu biro baravyo mvuka muri famille n'abantu bo mu biro bamwe umugabo wowe uca wisanga muri industry muziki urumva nawe byaje gute nivyo rero ni mission ndiko kandi uravye nivyo mvuga urumva nyene yuko ari mission mbandiko iyo hageze ko tuyaga about muziki niyo mpamvu rero mpanura abantu bakora muri bifuza yuko uno muziki wotera imbere bifuza yuko industry yacu iduga ntibirabebo barabe inyungu zabose basi biyumvire basi yuko bazovyara basi n'abana abo bana babo bashobora kuzobeshwaho nibi kuko je nkaje simbizi ndiko ndagwana urugamba nkuru akoza kunshigikira ugacuza kungwanya kandi ubona neza ko ibintu ndiko ndakora ubifise nk'inyungu je ndibuka mu mwaka uheze harigeze kuza abanyarwanda benshi agasakisaki baza mu Burundi harabazanwa na DJ Paulin hari bantu ego hari wa mujama umwe afise imana izimvye yitwa nde yamana yiwizimvye gose Bruce Melody tuzataramana Bruce Melody bantu b'Imana muzaze tuzataramana kwinjira ni $100 gusa nukuri imana izobafasha yitwa nde kandi Israel boy voilà iyo byafise imana izimvye sana imana yo hari n'abari ya miliyoni ega biba byateguwe simbizi oya mugafise imana izimvye urumva bajya bose hari muri rya muzu wabo ingene baza baje no kigenza ariko ndapambana ndagerageza ndagwa ndije nyene gushika nabo bavuze ati uri umusazi abasani bonyene okay iyo umaze kuba umusazi rero nacyemitamo mvuga ati okay Paul Mambasi reka basi je nkora ivyunguka nereka abantu yuko bishoboka negasimbizwa atanga gukora ivyunguka ryari exactement l'autre nafashe ingingo yo gukora ivyunguka le 28 décembre 2020 ariko je nabonye ikiganiro mu gitondo bavuze ngo uri umusazi mugaba kubera gutoka ugambe nabikubwiye yuko hari abanyise umusazi kijya gihe oya no n'umusazi burya busazi reka nabikubwiye ndabigusigura ubusazi bwaribwo jewe niswe umusazi ubwa mbere ndiko ndahamagarira abaririmbyi gukora ivyunguka abo baririmbyi baca bariyegeranya baca bagenda gukora kwa gusa yego ugiye yavuze ngo ndi umusazi yavuze ngo turabasazi ngo kubera ngo twagiye tugiye gukorera ubusa aho se yego mugiye niba umumenyesha makuru ajejwe umumenyesha makuru ajejwe kuza kurondera inkuru nta mumenyesha makuru yavuye muhira uwo muntu yagiye ajanywe n'amahera niba abandi badaposting ikintu nake uwarajanywe n'inkuru wese yarapostinze rero i game turimwo nitwirimwo kumwe na Bifesh yarabiririmbiye ati harabariri ibiharage nabandi baririra inyama jewe ndashobora kuba ndi mu kintu target mfise kuronderamwe amafaranga yego undi nawe abikora kwa gusa avuga ati je nta mafaranga nkeneye sibyo mu muga wo kumenyesha amakuru ujya munsi wa kwa Jean de Dieu ujya munsi wa conférence de presse nashaka ko tuvugaho iyo uriko bavuga ngo wewe wavuze ngo kora ivyunguka muga mu gitondo naho baravuga bati NELLYNAT aravuga ati abantu bose bagiye muri press conference ya Jean de Dieu ngo bose n'abasazi uhereye kuri ya micro ngo basimbize bamavumba na Juste Gaël akoresheje ikiganiro President de la République rero n'umusazi ngo hamwe ngo na bage bose bagiye none yabonye bajya bameze kandi akubwira abamesha makuru bari yego hari Gaël amaze gukora ikiganiro umukuru w'igihugu yego sibyo hari Gaël hari Randy Promoter hari Starboy nyene akunda gwana ibiganiro niri nyene yego na Starboy amwiga n'umusazi barakoranye ikiganiro n'umusazi niko atamwise umusazi urumva tout simplement ari abantu iyo amateknike yose yabaheranye acarondera ingene yikurayo sibyo habwo umuntu ataje hajya none kwita umusazi
kandi ikindi kintu yavuze kubera yari inkuru umuntu wese azi yuko yoba yarakoze inkuru kuri bijya bintu hama ntaze kuronka umuco aze ukibariza hajya hari amativi menshi yakoze ibiganiro kuri iki kibazo cyari cyabaye cya Jean Dodi ajya yari amahirwe yo kwishikiraho hama niko nababwiye ingorane tumaze kubona muri no mwuga wacu dusamazwa n'ibidakwiye kudusamaza comment est-ce que osamazwa na 10,000 francs 20,000 francs baguhereza hakuraba inkuru abamenyesha makuru bose bagiye hariya benshi apa habikorera arafise ibinyamakuru bakorera none uzi ko ufise ikinyamakuru ukorera none niki wumvise ati hari ahantu hari inkuru kuko ibinyamakuru biri professionnel byose mu gatondo arabi inama ya redaction ego iyo nama ikikora nukumenya ati uno munsi dufise izahe inkuru iyumvere ikinyamakuru cyakurungitse kuja kurondera inkuru aba bagacha bumva ngo uri kuridoga ngo ntibaguha amafaranga kandi ico kinyamakuru ngene cyakurungitse sico kiba cyagwaye amahera normalement alors kuko none tugomba kwica umwuga tugomba gucafu abantu bavuga ivyo abavuze ivyo NELLYNAT niwe muntu ari hano yitwa yibaza ngo reka aravugira abandi kandi ari we karacafuza no mwuga uri kuratukisha abantu kuratukisha igihugu atavyuzi uri kuravuga yuko abamenyesha makuru babimye amafaranga eske bagiye kurondera amafaranga cyangwa bagiye kurondera inkuru uno munsi ni turi muri vyabi je urinze umbona none je nitwahuriyeyo ego hari amahero igeze ubona je ngenda gusaba nakubonanye kabisa kuko twamara mwaya munini urabizwe twamara mwaya munini wako cyo kudukorera ikiganiro hari ego ivyuko abamenyesha makuru bataronsa amahera nitwabimenyera rimwe mu nyuma tuko turajya ubugari kuri World Beach oya pana vugisha ukuri niba ego vrema ego twavugiye hamwe muga yavuze ngo urazi ikintu yavuze ati ubundi niwateguye igiteramo ngo numusazi vya vrai simbizi tugende ku kintu kimwe jewe nta namwe negamiye ariko umuntu oya umesha makuru umwuga kirazi none nta namwe negamiye mugabo reka tugende ku etape par etape duhere kuko mwagiye kwitaba press conference kuko habaye ibyabaye avant hari ukuntu yavuze ngo kandi nyene vyakozwe nitangaza makuru ego ujya muntu ngo yazanye igiteramo yaje mu giteramo donc yateguye igiteramo ca The Ben aravuga ngo numusazi d'abord ibyabaye byose urazi ko ari Nelly yabisanzaje vraiment yagiye ngavuga ngo ujya muntu ngo numuescro kandi nabonye twarabonye bakorana urazi yuko kwita umuntu ikintu bihamwa n'amategeko jewe naramuhamwe yamwita amazina menshi je naramubwiye Nelly ati mushika hari post sinzi ko abonye statut yanjye nashyize ko ejo yego amategeko yabiga binaremereye kuja mwitangaza makuru ukandagaza umuntu bijya birahanwa cyane hari itegeko ryasohotse itariki 16 z'ukwa gatatu mu 2022 ritegwa ko igikumu na nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye urabyo yego nukuri iryo tegeko jewe na Nelly murongo iki namubwiye ati kandi gitangaje ndaga havuye arisoma nyene igihe igitangaje igihe iri tegeko bari twigisha niritwari kumwe iri tegeko ngiri ngaho titre ivuga ati ni République du Burundi cabinet du président loi numéro 1/10 du 16 mars 2022 portant prévention prévention et répression de la cybercriminalité au Burundi urabyumva cybercriminalité ni iki muri définition ngene bavuga tout fait illégal commis au moyen d'un système ou d'un réseau informatique ou de tout autre réseau physique connexe ou en relation avec un système d'information ikeni kintu kiraba n'ibintu bice muri umva ibi tuvugira ngaha bisa muri système informatique sivyo rero ibi tuvugira ngaha nta mategeko yavyo yarahari abihana kuko buri gihe yamaze kuba ibintu bikomeye bacaza amategeko iri tegeko nirishasha niryo muri mars 2022 rimaze umwaka umwe ryasinywe ko nayo cyobero mukuru y'igihugu risinywa n'umushikiranganje ubutungane kiri ngaho sivyo ryasinyiwe igitega iteke 16 ingingo ya 39 ivuga ati toute disposition antérieure non article 70 ivuga ati la présente loi
entre en vigueur le jour de sa promulgation. Iri tegeko rimva rice rija mu ngiro kuva baricitireko igikumu. Ego. Itariki kuva itariki 16 z'ukwa gatatu iri tegeko riko rirakora. Ukajanga ukita abantu abasazi. Je me I don't care. Mugabo ngashobora kuba wundi musazi muri bagiye basazi turi kumwe. Acagenda mu gipolisi. Ego. Mu gipolisi agenda twayizingingi ziyene kunyene. Yako yarantutse biragize ukuntu kuno. Ndakubwita icaha kigufi igihano gitoya ni imyaka 5 n'amande miliyoni 10. Kandi Gasimbizi yavuze ngo apa yo kumuvuga ko ari umusazi yavuze ngo nta nibiho azosubira donc nta biho azosubira kumwinjira namwo. Sigura ngo nta biho nimwe azosubira kumwinjira. Ubya ni giki umuza kunjira mu yatwara iki? Oya par exemple, apa ivyo natwara iki? Normalement ni biro none atwa urumva ke turafise ingorane ivyo je sinovyinjiramwo cyane. Tuko turajudging umuntu. Sibyo ni turi ngabwira tujije. Turi ngabwira tubwiza tuze turabwiza. Oya no kumenya aho umuntu akwiye kugera. Na malimite. Ku buzima bw'uwundi muntu. Ivyanje bigarukira ivyo bihera. Ndakwinjiriye we ndakubwiye ati ashobora kuba umusazi. Atari jewe. Jewe vraiment for real jewe ntukukushaka. Ntukukushaka mugabo naho ndafise amalimite ivyo ntukiramo. Ushobora kumvugiramo. Hari ivyo ushobora kumvugira umugabo ugiye mu vy'umuryango wanje. Muri ico gihe bibaze yanavuze kuri iyo TV yavuze ngo yaratelefone ngo n'umuwonkere we ngo aramubwira ko adakomeye neza mu mutwe. Eske no afise yo power iva he donc yo no ni hahandi buri muntu wese ndakubwira ikintu kimwe no kubwira abantu turafise turarekuriwe byose. C'est vrai. No ubuzima bw'umuntu no kwimuryango. Niyo mpamvu acha amategeko turarekuriwe byose. Nukuri kwima turabirekuriwe. Reka niyo mpamvu acha amategeko bibuza. Mugabo muri we muri conscience yawe abantu nibazi neza yuko inyuma y'ubuzima hari ivyo bazobazwa. Sineko ko umuntu aba libre gukora ibindi n'Imana barayigabira ngezwe amategeko y'umuntu. Urabyumva so. Rero novuga ati tout simplement tuje twiyumvira ku risque imbere yo kujanga ku ma media tuvuga ibyo tuvuga. Tuje tubanza kwa turaba ati ikintu ndakivuze. Ingaruka zabyo zifise uburemere bungana gute. Nibine ko ndakubwira. Muri bayanyene yisabasazi ashobora kuba umusazi umwe muri bo akagenda mu gipolisi. Ni agenda bazomusomera aya mategeko. None akwa bon wita muri risque yo kuja muri ivyo bintu mugihe uri kuravuga ibintu atanyungu bikwinjiriza. Urabyumva? Aho no ufite nkeneye guhagarara. Kuko uno munsi urajanga ukinjira mu buzima bw'umuntu. Jewe kugira ninjire mu buzima bw'iwawe. Kugira ngire icyo ndakuvuze ko wewe. Sivyo? Yavuze yuko ngo ubungo azozararihisha amahera kuba muhe inkuru. Ego ngo 2024 ngo umuntu wese azomushira inkuru ngo hazoba hari igiciro cy'inkuru twara. Arasubira. Jamvuge. Nabi. Injire mu buzima bw'iwanje bw'indani. Yavuze aho hamanje ndamwumvisa akadozaje gato. Urabyumva? Baramuha amakuru yiwanje adahanye n'ivyanje. Ivy'imiziki yari kure kubivuga. Mugabo arinjira mu by'umuryango vyanje cyangwa yavuze ngo nti muri kuri level imwe wewe. Ndi kuri level imwe? Oya, ngora gusumbya brand donc wowe arakaze kugusumbya. Akaze mu biki? Ko yafunzwe ko nigiye yagenda ngaho yikanze. Hari abantu bikanga ibyo bikanga. Nese nguje uragenda umubazi. Namazi imisi 5. Imisi yose ntonda kureye napongiye kumutabara bamufunze. Yakoze amafuti yagiye ngaho aratuka baozi, aratuka ba Nikita, aratuka ba Bifesi, bande tukaba kuke bande ngenda gushiramwe mabisi. Ndamuvugira ndamutakambira. Du telefone abategetse batandukanye tubasigurira ibindi bintu bidahwanye nivyo bo bari bamufungiye. Yagiye ngara batuka arababurira indero. Kujya twisabasazi niko nyene nawe yagiye kwita abantu yinjiye muri privé yagiye kuza hatariho bo rero ntibavyihanganira bagenda mu gipolisi yamaze imisi mu gipolisi muri NELLYNAT twirirwayo lundi mardi mercredi jeudi vendredi n'amafoto hari ukuntu yavuze hari Twitter iraho yigeze hari kwa space aranyi ahubwo yavuze ngo mwe muvugira kuri Facebook gusa ngo niho hantu honyene mufise muvugira ngo kuri Facebook none Facebook abaduke na sabana ngo handi hantu mufise muvugira ashaka tuvugire andi ko ndavuga ari kuri Facebook imagine hari abantu je ntazi ingene kwiyumvira ndahaswe kumubwira nuko no sanga ngiye nanje kuba nkawe muri VIP uravyumva no
nagomba ndamwitirira ikintu ko burya ahantu hose sivyo abari kuri Twitter ni nabakeya wanashaka yego namba avugira kuri ntuzenya aragenda avuga ibitagendeka neza ajantiye kuri Facebook atuke arava muri twebwe aragenda atuka indongonzi razo yego azitukire kuri Facebook ndabe ko batamunyara igihe bamufunga bamufungiye kwera stati ya WhatsApp yego bagize ama screenshot apana na Twitter stati ya WhatsApp zirabwa n'abantu ufise muri contact gusa zawe yaramaze yaba imana zose yagize riteko ntigare bwasohoke iri tegeko ntigare bwasohoke yego nizo mana zonyene yagize naye handi iyo iri tegeko ryarasohotse yari guhura n'ingwane za mbere zimwe ntunavugira no ngaho urumva twaramutabaye turamufasha je ndamuvugira bamufunze baramurekura imburugini yanjye igano yamutahanye imwe yayisi imbabura igambaburanye yayita imbabura niyo yamutahanye urabyumva rero abantu mwe nabo kwisi barahari mugabo ujya mukobwa amenye ko akuze ubunye nabuca kwiza imyaka 40 agomba aje muri menopause nta n'umuhungu n'umwe aramwikoza rimwe sinzi ngene byagenze mba bamufashe ku nguvu yarigeze gutwara inda ija mu matrompe nije namutabaye ico gihe kugira nibi yavyibagisha no sinzi ara ne kugiye bamwikoza no kudashima canke yavyibagisha no kudashima canke yavyibagisha uyu iyo umuntu je vraiment ndeze kukubesha je maze kumufasha inshuro nyinshi ya mukobwa none yavyibagisha no kudashima none wabijemo gute hari abantu rero nyuma ndabwira ati agabanye kuja mu mariske ntazabona yuko abantu binumiye cyane atari ko bafise ibyo bavuga urumva ejo hirya ejo ashobora kuzovuga ari ibindi bintu usange wenyine biramugoye ingena bivamo niyo mpamvu tu simplement namba uvuga ati nkene kuvuga ibintu byo muziki amabezi yo mu muziki turayazi n'amabezi azwi ibyo dukorera mu muziki twe turabizi ibyo ari byo sivyo mu muziki ntushobora kuvuga ati ngo ndiko ndavugira abanyamuziki ufata uwo muntu ugenda kumubeshera muri OBR ugenda kumubeshera he na he tanto uno munsi hari ama video wenyine ariko aravuga ati OBR barahejeje kuyiriha concert itaraba ibaze mu nyuma ukaza wumva ngo hari hango OBR wowe nyene wavuze yuko OBR yayirishe uno munsi kandi uvuze ko OBR atarayiriye akoma urabyumva so rero ibintu turiko turagira urabe abandi mu bindi bihugu hari ibintu bikenewe bavuga ibintu byo kuza turambikana amabara ugasanga umuntu abandi ntuzi ingene akazi twe dukora abandi ingene badufata jewe dufate par exemple nk'Uwazanye The Ben yandonde yaje ava mu Rwanda maybe nshobora kuba nabaye recommande n'abantu bari mu Rwanda je ndaza abantu benshi bage ngene bibaza yuko bakomeye mu Rwanda bama bambwiye ati simbizi murazinanye ati genda kino kintu vraiment ujya muza mengenda mukurikirana ndabona yuko ujya mu tipe yo gufasha ibintu byawe bikagenda neza hako even je ndibukana neri ngene twamurondeye nije namutanze neri mvuga ati uyu ni mushikanje reka tumwesere muri bino bintu dukorane urabyumva turabe twese dushira ingufu hamwe we kudanya ingufu zawe nundi tuzishire hamwe hamaduka ikintu kimeze neza kiri cyunguka yes rero twebwe uko turi muri no monde yacu umwe dabure uko ni monde leta itayitayeho urabyumva rero kugira leta izoyiteho ntibibaze ngo ntibadukurikirana bagenda bayaraba ati kora baravuga ati imana ifasha uwifasha iki abakozi b'imana ngaha ku isi n'abakozi ba leta ndakubwije ukuri kubera nibo batunganiriza abantu b'imana abantu babo bagenda bavuga ati ngo n'abakozi b'imana bagana abantu baza gufasha imitima gusa no kumenya imana do plus mugabo haje umukozi w'imana wa mbere nujya muntu akorera igihugu ari sanse kugira wo umererwe neza umuntu w'Imana amererwe neza bagaje nibona kwita abakozi b'Imana je benda bita n'intumwa z'Imana uravyumva bajya barakubwira ati Imana ifasha uwifasha iki imbere yuko guverinoma ishobora kwinjira muri bino bintu banza kumenya ati abo bantu bimeze gute none uno munsi jewe simbizi ndabirimwo ijwi ryanje rirafise aho rigera
wowe nawe birimwo hako woza kuntera intege ugacuza kunca intege none umva guverinoma izobyinjiramo gute bazavuga ati nimanze kwanza mwitunganye niko bazababwira yego tugume turi ubusimbira hamwe tamwe cyane interesa natwebwe bacabana ko igihugu gifise bene hari ingwara zifumbire hari ingwara zabaki amafaranga y'igihugu namwe kugira bavuga bati kino gisata reka naco tugipriorize yego nuko babona ico gitereye dabo barabatune bano bantu harigeze kuza projet ngaha ya 2 millions d'euros yatanzwe na Union Européenne mu mugambi witwa Pasake nubu hako abo nyene bohaguruka bakagira ico bavuze kuri ivyo bintu nta numwe azirengero gizo 2 millions d'euros nta uzetiza iyo migambi hakozwe imigambi nyabaki no one nta numwe abitse mwe usanga mwitangaza makuru uri kuratuka jewe eske iyo niyo nkuru ubona yuko ikenewe iyo nkuru abo hanze nivyo bakeneye kumenya abo hanze bakeneye kumenya uri kuragenda mu kinyamakuru urumva jewe ndiko ndirondeza kuko ibi secteur ndiko ndakoreramwo nta mitahirimwo muri budget ni well do leta hari amafaranga ubusa iyo bari nk'amafaranga nanje mbashikirwa nkaronka amafaranga avuye direct mu gigaca mu migambi mimwe ngato dukora nga leta ikatwapuya abaguza tunga bakatwizera n'umuguza tunga w'umwana aje avuga ati ngomba ngerageze ko investisa muri secteur culturel nga agaca jangwa nga mu media n'umwescro est-ce que ari umwescro yotegura ibintu nkabigaje nabonye ibintu bitegurwa nishirame nka Bralud urazi chiffre d'affaires ya Bralud ngene ngana ofite nico nawe nyene yavuze naravyiganira yakoze kuri Chita aravuga ati oya ahubwo yagikoranye na Landry Promoter ariko aravuga ati kuvuga ngo bavuze ngo eske Bralud yaje aravuga ati ibyo bintu uwo muhungu ndakubwiye ibintu bya mu type yakoze na Bralud ntavyizikora ndakubwiye uko je ndamaze kora na Bralud Bralud kwera Bralud ikorana harama agence ikorana nayo yego ayo ma agence nayo kubera ahembwa après aragerageza budget akagira akabije bihwanye n'uburyo baba bafise uravyumva mugabo lo type la wewe yari amafaranga yiwe yikora mu ntoki shaho ujya muhunga ahubwo je sindakubesha simbiye tutana hamwe negamiye ujya uravye ibintu yahereyeko ari giteramo cambere yarahereyeko urakuye gutegwa intege kugira ngo nasubira no gukora none ibi vyabaye ni intege twamuteye ahubwo twaramudekurajije hajya inguvu zose pour le moment fils je namutelefona presque imisi yose najya imbere ko ategura hajya kiganiro kiba mu gatondo twavuganye nawe mwijoro ndamubwira ati mwitangaza makuru fesa esa ahari mu Rwanda hari abantu bibaza ngo urumva ngo yampaye amahera man je ntegeza gutera intege umuntu hamwe yo bivamwe kandi akwereke je nibaza kugera wo gutegwa intege vraiment igi hajya i concert yabaye mu Rwanda ubona ko yandunkiye amafoto singu jandoze yego asa amafoto yiwe ariko ayasiri yego ni amati yarazindunkiye ati singanga amafoto yose ya video ya festival yego c'est-à-dire quoi yari mugeti no jewe ntegerezwa kugwana k'umuntu mbona ari uko umuntu afite intention nziza ku gihugu kandi arashari muto yego hari abantu rero bagiye kwitwaza urumva ngo ivyo bintu birimwo politique ubuzima bwose ni politique nebazokobesha tout est politique alors politique kugwiza umwimbo politique kugwiza imbuto politique none kubera ko umuziki nawo hatobaho politique nayo ne yuko umuziki utera imbere namba abitwa abanye politique je mets entre parenthèses mais nous tous on est des politiciens kugira tube ni politique urabyo hari abantu baze ko ngo politique ari kindi kintu bijyango by'imigambwe n'ibiki nta bigenga bitotse Diodore niyitoje nk'uwigenga Francis rero niyitoje ntari umunyepolitike muri ujya mwanya mugoye munyibaza kugira ngo ati sino umunyepolitike notari umunyepolitike wago mugiye gukorana nabandi iyo utogwa ukaba umukuru w'igihugu ariko no gukorana n'abanyepolitike ntwari gushinga leta ari gizo n'abanyepolitike tout est politique urabyo namba wewe ifitiye politike yo kuza kwidandariza umuziki namba abanyarwanda bifitiye politike yabo yo kuza kudandaza umuziki wabo mu Burundi none akwabona ko tutegura politike ko twidandariza umuziki wacu nga natubo tugende kuwudandaza iwabo c'est ça urabyo c'est la politique hari ibintu by'inyege turakuze turabibona mais nta nguvu dufise on peut faire quoi abo dufashije niyo batugwanya
ibaze ukagenda nka ku mamedia ngo urumva ngo umuntu ngo no musazi vraiment ibintu bikurikirwa n'abantu bari hanze abantu bari mu gihugu kandi iryo munsi hari nuko hari umuntu twame turabiganira mu gitondo yambwiye ati hari abantu benshi bariye kubera kiye giteramo cagaburi benshi bahawe akazi jewe kijya giteramo cyarampaye akazi nugishobora kuba yarakiye urabyumva none umuntu umwe azogende muri bage nyene azogende kuri message des office agirisha interview utwara mess ibintu vyabaye consome hajya aragenda abazumbwa ati inoti mwinjije uwo munsi ngahora muri message des office we ntibamerewe neza ujya munsi aragenda baze hajya ujya mu colonel atwara hajya sivyo imbere yo kuvuga muntu tugenda ducafuza abantu sivyo cyo tubaza kwanza gushishoza tukaraba ati ikintu je ndibuka ikintu rero kibabaje Arana azavuga ati yuko burya abantu bize aribo baraza n'indi ya mukomboze baratengwa abize nibo baturaza duhagaze nk'igiti c'ibendera. Yego. NELLYNAT twaregeze igitangaje ni nawe yari yantumiye kwandi ico gihe nama ndavyibuka neza. No nari natumiwe n'uwitwa Malonga aba muri Swede. Yego. Yitwa Willy. Ati hari inama muri Nations Unies ati turi ubu hari indwi yahariwe kugwanya ama fausse information. Hari abantu batanga ama fausse information bafise target ziwabo. Hari n'umuntu ashobora gutanga information atari yogira kingire. Hari n'undi ashobora gutanga fausse information yogira sambure. Nukuraba rero iyo nkuru itari yo ugomba gutanga igamijiki. Voilà. Uri kurabwira yuko umuntu yateguye conseil ubona yuko inamba yaratwaye amafaranga make ni nk'imiliyoni 400. Urabyo? Ukacumbwiye yuko umuntu ari umwesco. Kashuva ko ari umusazi. Alberike na ekaramwidogera afise stage ikazi. Mu gisoda hari ya kuri message des office. Ntibariko baramwidoge. Abaririmbyi namwe ariko ari idoga hama wewe un individu simple naho kuma media ugenda utyoza umuntu ntumenya aburi kuraca intege bari nyuma ingene bangana kandi ntazi ejo bazohure rega ni hahandi umuntu atazi nejo ashobora kuba no musahagaze kurya mugeje akazosanga urya yari karamufasha ya c'est ça uramyumva iki numva ico kintu rero cyo kuza turagomba guca abantu intege nivyo bintu vyishu no muziki wacu niyo mpamvu uzosanga ibibazo umbajije uno munsi nivyo uzombaze ejo na hirya ejo ibibazo byari bihanze umuziki guhera mu 2000 none munsi nivyo biwuhanze nejo kubera iki ntidushaka guhindura mentalite tuvuga tuti twebwe ibitwara bibonye mugabo ntivyo bandanye ukure kaducinda inzira twamye turi mu mashari n'inzigo ibihe nabana negeze kukurikirana interview imwe ya Nambe yari bahaga mengo yari bahaga no Baby John mengo yitwa Baby John ay karavuga ingene kuva kera umurimbyi yagomba gutegura concert akavuga ati ntiza gitare akayikwima urabyumva so ivyo rero sikuvuga ngo ni ibintu bishasha ngo bitanguye ubu vyamyeho mugabo rero namba ataho tugeza no muziki twaguma twita ibihanga gato turagera raba dernièrement mu Rwanda hateguwe evenement nivyo nagira shikeko kuko nta murundi numwe yatumiwe nivyo nagomba shikeko kubera neske nivyo sone para nivyo bari koze yuko nikoze nyene kuko hari abavuga bitwaza mwumva ngo abanyarwanda bobo ukuntu ngo barakundana nta abanyarwanda bakundana ahubwo bunze ubumwe bageze kuri ikintu bita inyungu rusange intérêt commun baca babasude bose baca bafatana mugabo no mu Burundi ngani singomba dukundane wowe urukundo ntirunakene wana mugahageze ivyunguka mugabo twashameme no kwankana ku nyungu ya twese yego rero niyo mpamvu ucubona umengo mu bindi hageze gutumirwa by'abashikiranganje baratumirana abakibindi abakuru b'ibihugu baragenderanirana mugabo hageze ivy'umuziki ugacumengo uburundi ntiburi mu karere mu Burundi ni no muri Afrika Wale simbizi kibaza hano kiri aho hantu twari dushitse ingene mu Rwanda habaye ibyo gutanga ama awards mu kugasanga mu Burundi ntibigeze batumirwa navuze est-ce ntiyo bari koze kuko ndibuka igihe Bruce Melody yari plutôt The Ben igihe yari hino yavuze ko umuntu yamwenspire ari Big Fizzo none wa muntu umuntu n'abanyarwanda benshi abanyarwanda benshi baza bisunga ku muziki w'u Burundi w'abaririmbyi ba kera ba Kidumu ba Big Fizzo abantu benshi nyene hama hagira gutegurwa evenement nk'irya
hakabura umuririmbyi n'umwe umwe gusa batumire wewe wumva atari bya bindi nyine by'uko turiko turaba impamvu bijya bigenda kujya ni uko tuguma twisamburirako turubaka tubaka kubaka tugasambura ega abo none ko nta muntu n'umwe yigeze ategura concert 2015 2016 kumva zuko hari imvuru runaka z'umutekano utarumeze neza utabastabilize n'ababikora bagenda gukorera amasho ruguru yego mugabo aha muri kapitani ntibyo byari bigoye gutegura concert sivyo mugabo twebwe industry yacu twarayiyubakiye turagaruka nituze mu bantu twarateguye za ndibuka Natasha regeze gutegura festival yitwa Mahoro yigeze gutegurwa yabereye kuri stade Intwari twarateguye ibintu byinshi sana byo n'abanyarwanda mu binspira ko bakavuga ati avuze ava ndavuga ati kugira batahura uruhara kuko umuziki gushika 2014 hariho chute yabaye 2015 hagiye hariho chute nini yabaye mugabo twagiye kwireconstruire bushasha valeur twari dufise avant 2015 sivyo maybe ajya mawade batanze mu Rwanda iyo baza nka 2016 17 natwe bari kudutumira ko ndibuka ico gihe nka Fizo avuye mu Faransa yashikira mu Rwanda yakora igiteramo agahita no ngamo Burundi yakora igiteramo niko byari bimenye cyagahera ngagaca yigira mu Rwanda agaca yisubirira hanze urabyo ubwo buno munsi twaronse umwidegemvyo w'ikirenga turonga aho abantu bose bapfa kuvuga du n'importe quoi ibi media en ligne zagiye konona ibintu hagenda guhabwa ijambo n'abatari bari kwiriye rero ni mpamvu rero burya n'umuntu akorera en ligne imbere yo gupostinga ikintu tubanza kwanza kwiyumvira ati ngomba posting gushishoza nimwe nakubwira yuko hari inama twagiyemwe dutumiwe no kumana NELLYNAT aho ko turigishwa imbere yo gupostinga ikintu banza ugishishoza urabe ko kinakenewe eske ibintu bikore birakenewe ko nobishira eske ninabishirako nta ngaruka biza kugira iyo ngaruka ihari ni nziza canke nimbi banza ko nduvyumviye kujanga kuri media ntuzizo media zizakora abandi urabyo canke zikigwa ziramukwegera zimuzanira ingaruka mbi kanega nawe nyene henda zinagira amahoro birakubuza amahoro mu mutima oya ari abantu bamaze kwiyakira ngo bora amahoro oya hari abantu vraiment ahubwo yumva umenga ikintu ntakivuze umengo ahubwo ari habura amahoro atakivuze aba bantu barahari kandi urumva ni kamere kabo mugabo nk'impanuro imbere yo kuvuga ikintu cyangwa raba uno munsi muri no region turimo abanyamuziki bacu nta valeur bafise nega simbizi bazo ko ico byaravuye ko none biro ega nandi bice kuko ega izi media zacu baraziraba ibiganiro barabiraba nivyo barabiraba kuko ari kumenyesha makuru uragenda muri nihiganiro nyene uzogende muri statistique ushaka gusanga wanashaka mu Rwanda rero batura bakiravye cyane gusumba nushaka kumenya rero abanyarwanda bakiravye ni bande urabyo hari ibiganiro dukora byose ni perereza barabiraba abashikiranganje ngaye bigora barabira ibyo se mukuru w'igihugu yarigeze kuvuga yabwiye cage bakora ntigana na Juste Gaël ko ibiganira arabiraba byose urabyumva abarabira kandi aho rero bari karabirabira niho hahandi hatuma fata ingingo kugira arabati none ega ivyo dukeneye umukuru w'igihugu arabibona izina ry'Imana atabibona arayibona arabitse mugabo ararabati ibintu hamwe no bikora izi ngingo no yifata ubu abantu bonyene bataranyereka yuko bakuze babitahura bino bintu byari ko ni investissement ni risque leta igihugu bagifasha hagiye avuga ati ubu bakeneye indero mu bisanga ega na miliyari babishiramo uravyumva ubaza ko batabizi yuko ariho 2 millions zatanzwe ziza gusa secteur culturel zabaye géré na menya media mibashaho gati none za 2 millions twumva z'amaero na miliyari y'amarundi zakoze iki ugasanga baye ubuseminere bubiri habaye uduki bya bindi nyene bama bakora gusa kugira sabirira amahera umuswera rero ubu rero harakeneye yuko namba dukeneye ko natwe guza turaboneka mu bintu bikomeye ku ma podium akomeye ku ma plata akomeye bihera kuri twebwe nyene tuboneka jewe namba nagize amahirwe nkaronka influence nkavuga ndafise abantu bankurikirana mpawe ijambo mvuga iki ku ma platform yanje nshira ku iki
urabyumva nimba hari ikintu ntuze yavuze la fois passée Alvin Smith kandi vraiment numvise ari ico ati andika ibintu ku muntu wandike na byinshi uko ubishaka ati mugabo ni wabona winjiye muri vie prive urangiza uvuga ati buzz voilà ati kugira ngo abantu ntubate urazi nk'umuntu aza ashobora kuvuga ati ngo ashobora kwagiriza ibintu nk'ubu yagiye kwandika ngo muri Crystal ngo bariko barasambanirayo je ndije pour telefone arambwiye ati ariko vraiment uno muntu ashaka ko iki alo ofumbona umuntu ariko arakwataka mu kazi kawe mugatereka araguteza abantu aho kuri ubugari yego vraiment aho nga muri kazwari urabye nk'ino investissement umuntu aba yakoze ugasanga umuntu ntuzi amahero yakuye ivyo nabibwiwe n'umuntu hari n'umuntu type itwa Toussaint boss wa Gera Plaza nigeze kubimbwira na wene kuturayaga je ndakunda kuyaga n'abantu ngaba bagerageza kugira ama investissement ugasanga umuntu amera ntuziyo yakuye ashobora yafashe credit sibyo ashobora kuba ari amafaranga yatoye ku mariske yakaja ku makondesyo yakaja wowe ugashuja ngaho ku mbuga ukagenda kumucafuriza ibikorwa vyiwe ahakura avuga ati ushaka kumenya uburemero buri nyuma niyo mpamvu usanga abatunzi kenshi batanajyama kubera usanga ahagi usanga amahera yaro aho yakuye ugira agire iyo investissement ari ibintu bikomeye cyane byamuvunye ivyo rero ntuvyinjiremo ko ivyo oyi ni riske niniya aha oyi urashobora gura n'ingorane za mbere zibaho umashaka kugira n'ishavu ugasanga uhuye n'ibindi bintu utaruniteze ko ivyo bintu binabaho kandi bikanamo kwegerana n'intego kuko umuntu nyataka mu bindi bintu mugapa prive ishobora basi no kuja kuri micro nka defanda sivyo nkaronka inyishu ibereye nshobora kubitangira bihwanye n'akazi dukora amabeza aruzuye urabyumva mfate nk'akaroro nk'akijyagiye Fizo agenda kumutwenzi avayo yaborewe hajya bijya ni sawa biri normal byari bigaragara muri buzima bw'ibinge nabanye n'umugore muhira namba petete atarashya yavuze ngo nijya restaurant ngo aheruka kuguruza ngo arakeka ko atari yiwe urabyumva ivyo bya restaurant byo ni sawa kuko nawe ibyo nta ngorane ibyo si vie privée irimo wana vie privée irimo kubera ijya restaurant Fizo yayi presence nka Big Fizo mwana nawe imyaka irenga 30 ko umuziki kwere ubu no cyaga restaurant mama niti point d'interrogation kame mumva bijya patito kame naho nurumva nkiyo nkuru musanze nka Fizo ijya restaurant ntiyarakwiye no kuyi branding si restaurant rigwiwe yarakwiye nundi musani wari we wese afise projet nkazijya yoraba umuntu ayandika ko namba ari umwana wiwe cyanke iki we basibikitwe ko ari ahantu asohokera restaurant ngirira kazi ndabizi uragiye gasimbizi ya restaurant kivyo mama nitiri ya bijya izo ni sawa yego kubera ivyo yayibrandinze nka Big Fizo mugabo nciye ninjira mu rugo iwe ugatangura kuvuga ati ngo umusani runaka ngo arakubita umugore ni bon ivyo bitanganze kubera umu artiste akwiriye kuba exemplaire ivyo ngaho namba akubita umugore ça c'est pas bon sivyo kirazira ko umusani agira ikintu cyo kugwana n'icyo cyavyo umogi ngwanwa cocaine ivyo ni bon nabinywera iki abinyweye babona ivyo ni sawa mugabo hariho vi yo mu rugo usanga uri kulemplikamwe umuntu adahwanye n'ivyo cyako mwita umusazi dufata ugasanga nk'umuntu dufate nka jewe mfise nk'umugore uwo mugore wanje ntahwanye n'ivy'imiziki ugaca ugomba gukora ibintu bituma umugore wanje aba impliqué muri ivyo bintu ngaho uri kura dekora cyangwa se uri kurenseramo umwana wanje iyo bimuso ibira umu artiste garukiraho na dufate n'ijya restaurant uvuze restaurant vuga Fizo wenyene ugatwekiwe abakozi biwe ntubashiremwo abakiriya biwe ntubashiremwo vuga Fizo ugatwekiwe parce que c'est une personnalité publique musesangure na restaurant yiwe mugabo kugatwekiwe mugabo rero ucugenda kuvuga yuko genre dufate par exemple ku affaire restaurant ukagenda kuvuga yuko bateka indya genre
hariho nka information ya gutanga ituma icafuza dufate icafuza yego ukavuga ukagenda no ku mamedia ukavuga yuko ati ari abantu baririshano mu restaurant kwa naka umaze kuvuga ico kintu urumva yuko ico kintu gica ntuharure risk aba yafashe kugira agire iyo investissement yego muri ico gihe rero urashaka kuvuga ati ni personnalité publique uri kuramubeshera bigatuma atakaza clientele yiyo kubera wewe urumva yuko nawe ushaka kugutera ingorane niyo mpamvu rero vyiza ni nk'abantu bigeze kugira contre publicité ya Magi bavuga yuko ngurumva ngo Magi ngo nimbi ngo yinyu cyane nabiboye yo hari abantu baba bafise izindi target tugasanga dufate nk'umuntu azingiza nko mu gihugu asanga nk'umuntu azikora maybe cyangwa asanga ari umuntu agomba afise indi produit shobora gusubirira Magi acha diabolize ijya rero kenshi rero ivyo birabaho muri ntuzenya muri ico gihe rero umuntu agiye kudiaboliza ahantu kuri ubugari yitwaje no kuri umu influencer ngaho umuntu aba ari nkozi y'ikibi uravyumva rero novuga rero yuko muri rusangi ni barabaho bageza tureke barabaho bageza baraba ama limite n'inzigo tuyigabanye kuko ibintu birimwe inzigo kandi kenshi ndibaza yuko ababivuga benshi baba batarajya nivyo umuntu arahayambwiye mu gitondo tije mfise ubwoba kwiga ari inzara ituma umuntu avuga biryo birashoboka inzara niyo mpamvu je n'imbere yo kuzanga gukora ikiganiro nabanje kurya kandi no ngaha twakuzimanye safi sana Simbizi naradusozera ikiganiro wowe wumva wo bahanuriye iki mu bisanzwe wowe wumva muri rusange hakogwa iki uno munsi haba ku nzego kuko nazo nizo zabahaye amategeko haba ku baririmbyi haba ku bamenyesha amakuru haba no ku ba influencer wowe uvuga gute rero kujya umutekano ucungwa mu nyabune harakwiye yuko nigize cyacu cojo naco nico kukorwa muri iyo nyabune nyene abantu bose begwa n'ivyo bisata bakaraba bakaza barayaga dufate nk'ana bivuze dernièrement umushikiranganje hari avuga ati nije mfise uko tugira ko ama plaidoyer urabyumva twego dufatirwa na byinshi nk'ubu vyonjohera nk'umunsi umwe mbonye nka telefone mbwira ati Simbizi ni sawa cyenda kunda kuraba ibiganiro vyawe lakini ko tuyaga ati jewe ndi nk'umuyobozi naka cyangwa ndi nk'umushikiranganje naka cyangwa ndi umutegetsi naka ndagukeneye unsange ku biro tuvugana kugira twige ati ivyo vyumvire turabe comment on peut ingene twotora umuti wa bino bintu sivyo kuko si ngombwa yuko iri guhafatwa ingingo ziremereye abarundi turavise ingorane ikintu tutagitegetswe nituzi kwibwiriza amategeko nayo aremereye kujya kwa mabuye rero twibwirize twishire ku murongo twenyene namba ubu nkaje par exemple ingingo nafashe kugira ndakuvuge nabi ndagutyoza urandondera inbox ukansanga hondi tugakora kontra tukanavuga n'amafaranga ubimpembera kugira ndagutyoze wewe yego ega hari abantu uraje ko ari aba artiste bavuga bati jewe umvuze neza izina ryanje ntiriza kuduga yego mvuga nabi kugira ndonke impamvu yuko ama media yoza ko mu biganiro par exemple kuno musi biragoye yuko umuntu hari abarimvyi benshi iyo kirafise abarimvyi benshi gose mugata mwanya baronka mugasanga buri gihe mu biganiro ni Simbizi mu biganiro ni Alvin Smith mu biganiro hari gihe na Bawden yigeze kuvuma Berry Chris yigeze kuvuma mu biganiro ari wenyene je ndashobora kuvuga ko ikintu mfise intention yuko wewe uronka impamvu yuko nawe media ikumenya muri cyo genda bape ko nagiye gusanga namba dufate nk'umwaneli ivyo bintu abikora ata amafaranga dufate nkaje yabimvuze n'amafaranga nigeze ndamu sidiri twumvikanye akakora ibitunguka rero fata ivyo nyene uvuga abantu nabi bivyazemwe inyungu singomba abantu bavuga neza kuvuga umuntu nabi ntibabiguhembere umuntu bataguhembe inumire nambuzi yuko atamuntu yaguhaye idiri ryo gucyoza Jean Dodier Mr Right numa hora hamuzo mutyoza ari umuntu yaguhaye idiri
je ndababwiza ukuri je nk'ubu sinshobora gufata riske yo mu bintu nazi yuko mfise 100,000 francs ya assistance canke nafise amafaranga mugati ndafise amafaranga ngenda ngatanga muri kabine kwa metre mu buvayo ngo aze kumburanira ndashaka kuvuga ikintu kindemereye ugasanga ndafise ingene no kidefend mugabo ugasanga uwundi muntu simfise umuntu interprete amateka ingene yanditse je ndi reserve mu kuvuga ikintu rero nico mpamvu mvuga ati dukeneye gukora ivyo bintu vy'amabuzz nukuraba ico kintu nagihembewe utagihembewe inumire ibaze wewe yavuze ko ahubwo ubuzoza kumubwira inkuru y'umuntu azomuhemba ejo rero ahubwo bazohemba ejo rero hari umuntu azomubeshe amuha amakuru atariyo cyo bimuhanga yisangeze mu butungane kandi bizomugora kubuva imbere ko ndazi ntaneri avize n'ibihumbi 200 kuri konti shebaza rero nibamuca miliyoni 10 n'imyaka 5 yesi nabibonye none gihapfungwa none hake kinaragiye none abamugemurira ni bane si twebwe yega yari kwikura ko n'abantu si vyiza simbizi jewe nkaneri nk'ubu nuko nyene tundamukunda uko nyene numva ikigabura gitunguko nk'umusenyi namukwiye ko amaboko azobagowe urazi yuko abantu bose iyo nera adekonye nakubwiye ko na DJ Paul yarambwiye ati simbizi umuntu niba munashanda namubwiye ati neri imbere yo gupostinga ibintu by'umuntu zura ubureme bw'ibiri ukuragiramo ibyo ari byo ejo igihe azoronka ingorane kandi izo ngorane hari izindi ngorane azokwitamwo je yarafise kunyigarama izi mugani ngo ikibazo nuko agiye mu ngorane nije sanga ndiko ndahangayika kwera wa mutima w'ubuntu mfise rero tout simplement rero nuhanura abantu bose bari muri kino gisata tumenye ivyo information dusangiza arizo abandi turabi mu karere turavye muri Tanzania tushake tunahareke tuje mu Rwanda gusanga murabona ibintu baraye bakoze bikomeye vraiment ubumwe bwabo urabona ivyo byagezeko bijya byari ibintu vya Afrika muri Afrika uburundi buri ku metero zingahe z'u Rwanda n'imodoka uragenda naka kandi buri oya n'amaguru uri mu Kirundo hari aho ushobora guhagarara gutya ni Teresi frontiere Teresi hamwe ufata imoto nk'igihumbi n'atanu ukabushize Kigali so rero turabe twigire ku bandi abanyarwanda nakimwe botwigisha ntibazokubesha bijya ntibigukanye n'abantu banaje inyuma vraiment bijya bakora twebwe nk'umutwe kwitahura tukiyubaka ntidukundane muga dushiri intérêt commun hamwe kuko jewe ngomba dufate nk'ubu kuva ntambwe gukora ivyunguka ndamaze ko inspire abantu benshi nabone bakora ivyunguka mu nzira zabo yego je ndaronka naraberetse yuko c'est possible ndashobora gufata ingingo nkakora ivyunguka nka posting ikintu ari uko amaye note yego je ndi mu influenceur sivyo je ndi influence ikintu kiri positive tukora ivyunguka rero muri bwa bumwe turabe intérêt commun inyungu ivyunguka twese twohurizako hamwe ivyo vyunguka byo turaba ivyo twovuga ivyo twandika ivyo kubitangaza amakuru dushikiriza turabe eske ibi dushikiriza bidushikana ku nyungu rusangi muri ico gihe twakorera inyungu rusangi uburundi nizoba ritere yisi nzima ngabo uzobabona aha ndabikubwiye bana kujya kuntu wa mukozi w'Imana umwe yitahura Kristo kumana yego warabonye ingene abantu bavuye ku isi nzima ugiye rero ukeneye warigeze umubona asemerera ibintu byatanga ukeneye kumenya inguvu z'umurundi ndabira kuri Kristo kumana yego vraiment ijya niyo power rero kujya bavuga ati gushinga icumu gusamirane mu makungu uburundi rero nikije uburundi niye bya Kristo kumana abarundi baramukanya amahoro uburundi ni igihugu cy'amahoro uravyo ni igihugu ciza uravyo nico gihugu cy'ubutumwa bwiza kujya bavuga ati uburundi n'umutima wa Afrika dukeneye ko tu umutima wa Afrika vyokunda tukitahura bigahera muri twebwe kumenya ati mvuga iki umuvandimwe wanje namba yanyereye ukamenya ingene umukwega uturiye kuja hara mumva twe no muhugu kwega agufata ibutura gutya agakwega kugira usigaye uri gusa umva ubwambure bwawe bwose akwega gutya agushira hasi rero ibyo bintu byo kuza turamburana impuzu turekane navyo ivyo ntacyo bimaze je kunyambura impuzu Jesse nitwara vraiment mwana cyo byo kumarira
urabyumva no ngaha n'umuntu wafise uwo mutima wo kuza aruririra ku bantu yego je ndavuga abasani hari umuntu azokwishinga bakahasiga je ndavuga abasani mugabo uzorabe abasarinza bavuga mu yahe nzira kandi je musani wese mvuga bari muri cadre yo kugira gumavuko hari abantu bazokwishinga bakahasigara wari umu influencer bimaze igihe kandi abikoresha ubwenge je maze imyaka suje je maze imyaka hafi kwanza 20 zirakuye kandi kumwe wabivuga ugasanga umuntu uri kuramuvuga kuko mubizi na nyimo tubiziranye wowe usanga umuntu nta nico muzina nta nawe muhuriye nanakuzi nta nicunguka hamujije ngaho nyuma urakubise hasi nta kuzi nta n'ivyuma namuzo uri kurandagaza gusa umuntu hameje wirotse uruvura ahantu ngo na Simbizi yari yavuze ari umuntu bigeze gushikira uko nyene agenda kuvuga ibyo avuga bivuga utabivuga hamageze muri parke bisigura ko ingendo y'undi vuna iravuna nyene Simbizi wase mavumba tugushimire cyane ndagushimiye minyone nizere ko abafise abari n'amatwi bumvisha mwe mabwira ishengero amen amen tudasaba ibiganiro gikurikira tuje gusesangura ibindi bintu ntangora kandi ndazi ko tuzokubitira ahavuna tuzokubitira mu mavi n'umuti ubura mugabo bazoba reka dufate ko tuzaza kubihimita abantu ntangorane kandi byanka byakunda bazoyima cyane yes murakoze cyane yari Simbizi wase mavumba duhane rendez-vous mu kiganiro gikurikira ciao ciao à bientôt